Yes, kanonye mbifuriza igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, umugoroba mwiza kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igitondo cyiza kuri utwo mu masaha ya mu gitondo. Turi mu gicamunsi cyo ku itariki 9 z'ukwa munani 2025. Nyamuneka birumvikana rero nta kindi tugarutse munsi by'amakuru abaribana n'umutekano, politike na diplomasi. Tuba tugiye kubabwira uko situation ihagaze hirya no hino muri rusange, ariko by the way muri no minsi igisirikare cy'u Burundi rwose kimaze iminsi gishimirwa n'uwitwa General Neva, ngira ngo amavideo n'amashusho byose byari bimaze iminsi bijya hanze guhera ku itariki 6 nyuma y'uko bari abofisiye bari barimo bakorera imyitozo mu ishuri rikuru rya Bujumbura, bari bamaze iminsi bashoje ikijyanye n'imyitozo byabo cyangwa se n'inyigisho zabo. Abofisiye bari hagati ya 50 ndetse na 51. Ngira ngo ariko ibyo sinabyo tuje kubabwira gusa kuko tubafitiye amakuru menshi, ariko nibiza kutwemerera nabyo turaza kuginjiramo mu buryo burambuye, mbabwire byinshi bigiye bitandukanye. Uwitwa General Neva akababwira uburyo bwose ngo benshi bagiye bitwara neza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ababwira buryo ngo bagiye rwose bitwara neza mu bihugu bigiye bitandukanye, by'umwihariko aho bagiye babasha kugera, ababwira yuko rwose ngo bigendanye n'ibikorwa bidasanzwe bagenzi babo bakoze, ngo yizeye yuko noneho bazakora ikijyanye icyo bita ibitangaza. Ubwo rero rwose ibyo byari bimaze iminsi bivugwa, ni ukuvuga rero ariko ibyo aka kanya nyine turaza kubyinjiramo tunabikomozeho. Ariko mw'Imana mwe, iyo ngiye kwinjira mu makuru muranyemera nkasuhuza abantu badukurikira, by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi usanga badukurikira cyane kuko bari muri Korine Mujejuru, bari muri Korine Murangara, bari muri Korine ya Tongo, bari mu gisagara cya Bujumbura ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe tubaye ikaze, ariko kandi Uganda tubaye ikaze, ndetse na Kongo muri rusange. Yes, ni benshi cyane badukurikira cyane, by'umwihariko kuko bari ku mugabane w'Uburayi mu ntara gatatu diaspora mu Bubiligi ndetse n'Ubufaransa, bari hirya no hino no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Nahoze nkurikirana byinshi bigiye bitandukanye ku marezo sosiyo, ndeba amakuru menshi rwose agiye atandukanye, nsanga rwose nyamuneka n'ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu bitari byahagarika cyangwa se bitari byafata umwanzuro wo kuvuga oti reka tureke kohereza abasirikare benshi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo bisa nkaho noneho biri ubu mu bijyanye no kugira gute no kohereza abasirikare. Gusa mw'abantu b'Imana mwe, mbabwira ati mugiye kubona intambara mutigeze mubona. Ngira ngo twari tumaze iminsi tutumbatombe ya 23, twari tumaze iminsi tutayumva, ariko kugeza magingo aya byamaze gutangira kugenda byumvikana. Imirwano yatangiye mu bice bigiye bitandukanye. Yes, ubwo rero abantu badukurikira bari no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka tubaramutse kuko ni benshi. Ni muri teritwari ya Masisi, bari za Kinshasa, bari muri teritwari ya Rucuru, bari muri za Uvira, bari muri za Goma, bari muri za Bukavu, bari hirya no hino Sud Kivu ndetse n'Amajyepfo, by'umwihariko rusange ku butaka bwa RDC hose, kuko ni byinshi tube tubazaniye kugira ngo tubabwire biba bikomeje kugenda bibera mu bice by'iyo iwanyu. Yes, birumvikana rero, ngira ngo reka mpita ninjira mu cyitwa makuru nyirizina, by'umwihariko ninjiye mu cyitwa imfunyamfunyi cyangwa se zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuba twibandaho, kuko nababwiye yuko rwose ikijyanye n'amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba byo nzajya nza nkabibabwira byinshi cyane, byaba ku butaka bwa RDC ndetse n'ahariya rwose ku butaka bwa ntuza bw'u Burundi. Yes, ni ukuvuga ngo ubu tuvugana rero ibintu byongeye gukara ni mu gihugu cy'u Burundi. CNDD-FDD amategeko yamaze gushyiraho, ndetse aya akaba ari amategeko agomba kujya aranga bamwe mu barwanashyaka ba CNDD-FDD, by'umwihariko ngo nta kongera rwose kuba umwe yagira gutya akareba mugenzi we agatangira kumwita ikindi kintu. Ngira ngo ibyo turaza kubikomozaho tumenye byinshi birimo biratuma n'abanyapolitike benshi, uwitwa General Neva
yatangiye kugenda agarukira nyuma y'igihe kirekire. Uyu mugabo rwose agaragaje ko abanyapolitike benshi bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi ari ubusa. Kugira ngo turaza kubikomozaho tuve imuzi n'imuzi ngo mbabwire byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'uwitwa General Neva. Ari gupanga iki ku butaka bwa RDC mu mujyi wa Uvira ese mu gihugu cy'u Burundi ho ari gupanga iki kugira ngo ikijyanye n'umutekano kirushaho kwiyongera? Byose turaza kubyinjiramo gatanu kuri gatanu. Turarindiriye utahukana intsinzi mu mujyi wa Uvira, ariko ko tuvyumva turumva ko M23 ikivi ikigejeje kure. Rero muri make nagomba nongere kuvuga ku makimbirane cyane cyane ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ariko cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini, cyane cyane hagati y'u Rwanda na DRC n'u Burundi. Tugomba kumenya yuko ayo makimbirane ahanini ari setape yashizweho n'ababirigi badukoloniza, kuko babona yuko mu gihe twokwibanda ku bijanye n'iterambere batoshobora kugira ububasha bw'uko bashishikara bategeka kandi biba ibihugu byacu muri wa mugambi wabo wa neocolonialisme. Nico gituma bagerageje uburyo bwose abaperezida bagenda bashigwaho hagati y'u Rwanda, hagati ya Kongo n'u Burundi, batashoboye kuba bo kumvikana na gato, hakagumaho utuntu tw'indyane. Na cane cane murabona yuko mu Burundi igihe cyose kuva ku kwikukira ntabwo bigeze barebana neza n'igihugu cy'u Rwanda. Bari bayoboye u Rwanda kandi n'abari bayoboye Kongo hariho ingengabitekerezo zari zihari z'amacakubiri, zari zarashinze imizi muri ivyo bihugu. Nubwo Kongo igizwe n'amoko menshi, ariko muri East Congo murabona abaturage bahatuye bari domeme kushe n'abaturage batuye mu Rwanda no mu Burundi. Ibyo rero byatumye babazungu muri ya politike yabo ya diviser pour régner baguma bagerageza bakoresheje embassy zabo n'amapolitike yabo afatiye ku mfashanyo n'ubushobozi bwo gutora abaperezida no kubashiraho uko bigombeye, ndetse uwagiyeho nabo batamugomba bakamugerageza kumutera ubwoba canke kumuhatira ko ategerezwa kwemera ivyo abo bakoroni bifuza bakoresheje imfashanyo n'ayandi materabwoba bagerageza kubashirako kugira ngo bakomeze kuyoboka wa mugambi wabo wa neocolonialisme. Rero nico gituma nkunda kuvuga ngo iyo mitego yose mu gihe twebwe abaka karere, abo muri Kongo, abo mu Rwanda, abo mu Burundi tutaratahura iyo mitego yasizwe itezwe n'ababirigi, ari ya mipaka, ari ya moko, ari ya systeme educative atacimaze, ari systeme yo guforma abakozi gusa, atari systeme yo guforma abantu bashobora gukora des innovations, des inventions, canke bashobora gukora ibijanye na entrepreneurship canke investment. Ugaca usanga rero buriya ivyo mu gihe tutarabitahura birashoboka yuko bizotugora muri aka karere ko twoshika kuri rya terambere twifuza, ritaraba ry'abayobozi gusa, ritaraba ry'abakuru b'ibihugu n'akagwi kabo, ahubwo rya terambere ry'abaturage bose muri rusange. Rero nico gituma nkomeza gukangurira urubyiruko, nkomeza gukangurira abaturage kugira ngo bamenye batahure inkomoko z'indyane, kandi ko izi ndyane twebwe bene ibihugu nta nyungu tuzifisemwo, ahubwo babandi basesa nkuyoze, babandi bakaraba dukakane, babandi ugomba gutema urugo rwiwe bamutiza umuhoro, abo nibo babifitemwo inyungu. Ariko hari ikintu kimwe nshima
ku muyobozi w'u Rwanda nibaza ko abantu benshi muri aka karere bataratahura mesaje yiwe, kuko hamwe abantu benshi botahura mesaje ya Perezida Kagame niyumvira ko ryaterambere tworishikako. Urebye ukuntu yubatse igihugu cy'u Rwanda nyuma ya jenoside, akacubaka kikava aho cari kiri kikaba kigeze aho kiri uno munsi, kikaba ari igihugu kivugangwa kandi cubahwa mu makungu, igihugu carutumwako mu makonferansi akomakomeye n'amanama ahambaye y'isi. Nibaza yuko ahubwo abategetsi nka Tshisekedi, abategetsi nka Ndayishimiye, abategetsi nka Samia Suluhu, aho guhagarara ngo bagwanye perezida w'u Rwanda n'ibitekerezo byiwe, ahubwo bari bakwiye kumwigiraho, bakamwigiraho, mbere na Kenya ikamwigiraho, n'ibindi bihugu byo muri East Africa bikamwigiraho, Somalia ikamwigiraho, cyane cyane mu majambo yiwe akunda kuvuga niyo dukwiye gushira ku mutima, tukamenya uko twoyashira mu ngiro, cyane cyane nk'igihe atanguze ya politike ivuga ngo ndi umunyarwanda. Yatanguza politike ivuga ngo ni umunyarwanda, sinzi ko abarundi abanyarwanda buba baratahuye iyo message. Kwari kuvuga ngo mwebwe abatswe identite, mukabeshwa ko muri abahutu, mukabeshwa ko muri abatutsi, mukabeshwa ko muri abatwa. Ivyo ni binyoma. Igihugu ntigishobora kubakwa ku kinyoma. Burya ibihugu bijya bikomakomeye vya Amerika, vy'Uburayi, byari bigizwe n'abantu bavuye mu bihugu byinshi, baba imigra bavuye mu bihugu byinshi, bavuye mu makontina menshi nka Amerika. Hari hakwiriye ko bagira urufatiro bubakiramwo la societe americaine. Byari gutuma abahindi, abari bavuye mu Burayi, abari bavuye muri Afrika, abari basanzwe muri Amerika, bategerezwa kubana mu mahoro. Hategerezwa kuba urufatiro runaka rwari gutuma iyo communauté yari très diversifiée ishobora kubana mu mahoro, bakubaka igihugu c'igihangange, buri wese akoresheje ubuhinga bw'igihugu yavuyemo n'akarere yavuyemo. Ivyo rero byagomba kutubera akarorero. Burya rero aho Perezida Paul Kagame yavuga ati shiraho politiki ya ndi umunyarwanda, yagomba kugarura identite mu banyarwanda. Umunyarwanda wese yumve yuko biriya bintu ngo by'abahutu, by'abatutsi, by'abatwa ari ibintu byataye igihe, byari baze sur les classes sociales, ataho bihuriye n'ibijanye n'ibintu twita amoko. Kuko twarabivuze ibi, iyo tuvuga amoko n'abantu, tembera nko muri Uganda, tembera nko mu bindi bihugu nka Kenya, uzosanga ibintu by'amoko ari ibintu usanga abantu bafite ururimi rwabo, imico yabo, umwami wabo, ugaca usanga rero abo bantu barashobora kuvuga ngo ni amoko. Ariko twebwe mu gihe duhuje imico, duhuje ururimi, twari dufite umwami umwe, haba mu Rwanda haba mu Burundi, ni ukuvuga ngo ibyo bintu by'amoko ntabwo bishobora kuvuga. Mbere dufatiye ku rurimi, ugombye kuvuga ngo nk'ubwoko bwacu muri aka karere, mu Rwanda, mu Burundi, shira kubuha, uve Igoma ugere uve Kigoma muri Tanzania ugere Bukoba. Hariya hose n'ahantu bavuga ururimi twumvikana, nubwo citwa igihe ariko ni ururimi twumvikana. Cuva mu Burundi mu Rwanda, ugende Ubukiga, ugende Bufumbira, ugende mu Bahima bari hano muri Uganda, ugende mu bice bitandukanye,
aho usanga hose mu banyarwanda turazi ko hari abantu umugwi w'abanyarwanda uri hano mu bice bya Uganda bose tuvuga ururimi rumwe ni ukuvuga ngo abo bose turi ubwoko bumwe ucushirako abanyamurenge ucushirako bari abantu muri za Masisi za Rucuru ugende winjira mu bice bya Warikare hariya hose hariho abantu benshi imigwi y'abantu benshi imirara y'abantu benshi cyangwa ibyo twakwita retribi bavuga ururimi turiko turavuga murabona rero ni igihugu kininiya n'igice kininiya twovuga ngo turiko turavuga ibyo by'amoko twoshiramwo abo bose twavuga ko turi ubwoko bumwe rero ariko icyo tugomba kumenya ni iki nuko ibyo bintu by'amoko by'amatribi n'ibintu ataco bimaze n'ibintu nta gihugu na kimwe cyubatswe n'ibyo bintu atari uko ahubwo byagiye bizana amakimbirane n'ubwicanye hagati y'abantu si muri aka karere kacu gusa ni mu isi yose ni Burayi no mwumva muri ziriya za Isirayeli no muri Amerika murumva ko abirabure hariho n'ubagifite izo ideology z'amarasizme ibyo byose bigatuma abantu basamara ahubwo ntibaje ku kivi cyo gushakisha ryaterambere ari byo bisubizo bya bibazo dufite inyoko muntu rero nico gituma abantu vuga ngo ntibatahuye ngo bige burya inyigisho ndi umunyarwanda ni inyigisho yo kongera kugarurira identite abanyarwanda bakongera kumva ko ari abanyarwanda abarundi bakumva ko identite yabo n'abarundi ibyo bintu by'amoko bigafutwa turabona ko hari aho byagiye bishyirwa mu mategeko nk'itegeko ry'u Burundi ibyo twakwita ngo amakoro darusha ibyo twakwita ngo ubumwe bw'abarundi ibyo twakwita n'ibintu byagiye bitsimbataza izo ngengabitekerezo z'amoko mu gihe turi muri ibyo bitekerezo bitagira umumaro yaterambere twifuza ya food security twifuza wa mutekano twifuza ya mashure ari mu buhinga ari reforme ajanye n'ubuhinga n'iterambere n'ibyo bwa innovation bya industry ivy'ama factories amatekinoloji ibyo byo gukora ibigwanisho byo kurinda umutekano w'ubutunzi bw'ibihugu byacu ntituzobironkera umwanya tukiri muri iyo mitego baduteze nico gituma navuze mu ntango nagomba kuvuga ngo Uburundi u Rwanda ni ibihugu twovuga ko ari amahasa rero icyo twakwita twin countries ivyo rero nivyo bigomba kwerekana ko perezida w'Uburundi perezida w'u Rwanda ryaterambere nimba turyifuza n'abantu bagomba gufatana mu nda tukareka ibyo bintu mbega u Rwanda rwatera Uburundi ngo rufate ko hari gato mbega Uburundi bwatera u Rwanda ngo rwigarurire intari yihe nico gituma rero ahubwo Uburundi n'u Rwanda bari bakwiye gufatana mu nda bakareba ukuntu bagura muri Kongo twagura muri Tanzania kuva Kigoma kugera Bukoba n'ahantu bumva runo rurimi rwacu n'ahantu dusangiye imico nimba ari intambara zogira insobanuro zoba arizo ariko navyo intambara nta nyungu n'imwe ifite ahubwo twebwe nk'uduhugu duto tugomba kwagura mu mutwe tukabona uburyo tutegerezwa ko exploiter les opportunités ziri muri ibi bihugu bininiya bidukikije Kongo Uganda Tanzania murabona n'ibihugu bidukikije bininiya birimwo ubutunzi bwinshi tugomba gukura mu mutwe kugira ngo abategetsi b'ibihugu byacu ahubwo bamenye uko batekinga advantage on opportunities ziri muri ibyo bihugu
nayo ibyo kuvuga ngo intambara z'akarere ngo ibiki, ibyo bintu atari umuntu atagira ubwenge, atari umuntu yasaze, atari umuntu yataye umutwe, nta muntu yoja muri izo ntambara ngo intambara z'akarere, ahubwo dufatane umugozi umwe, twubake East Africa ibe igihangange, kuko amapeteroli, amazahabu, amadiyama, ibintu, isi y'ubuhinzi, amazi, ubworozi bishobora gukorwa muri ibi bihugu byacu byogaburira isi nzima. Reka rero tureke guta umwanya, dateye akambo abaperezida bayoboye East Africa bareke kudutesha umwanya, babundaraye ku nyungu zabo, babundaraye ku bitekerezo byabo bipfuye, abandi bari au service de neocolonialisme, kuko iyo uzana ibintu by'amacakubiri ukazana ibintu by'intambara zifatiye ku moko, ku mipaka, ugafunga imipaka, ukugarana abaturage bawe ntibashobore gutembera cyangwa bagire umwidegembyo yo gukora ibikorwa byabo, niyumvira yuko ubwo n'ubusazi. Rero nico gituma ibihugu byacu nibikeneye abaperezida babasazi bagwaye mu mutwe bibijuju, ahubwo dukeneye abaperezida babona kure, babona opportunité, butunzi. Le sous-sol il est très riche, dukwiye ko exploit, akaba ariyo ntambara bagwana bakaja hamwe, kugira ngo ibyo bitume buri muryango, buri family ibona ibyo kurya bihagije, ibona aho kuba, abantu bavugwa kuri gusa, abantu biga amashuri kuri gusa kugeza za universite. Turebye ubutunzi buri muri aka karere ka East Africa, ibyo byose birashoboka. Ariko nitwahubira muri ibi bintu ngo intambara, ngo amoko, ngo ibiki, nagomba ndababwire yuko ibi bintu c'est une honte pour East Africa. Nico gituma rero nongeye gutera akamo ka nyuma abayobozi bakuru b'ibihugu byo muri East Africa, ahubwo baje hamwe, na cyane cyane twebwe Uburundi n'u Rwanda, gufatana mu nda, kuba hamwe, kuvuga ijambo rimwe. Ivyo nivyo byotuma twebwe uduhugu duto duto twagiye ducagagurwa ko amateritware yacu agatwagwa mu bindi bihugu, dukwiye kwiga ahubwo ubwenge n'ubushishozi bw'ukuntu abaturage bacu takinga advantage on opportunities ziri muri ibi bihugu bya East Africa. Nako kamo nagomba gutera igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, bahagarike indyane, bahagarike amapolitike y'ibinyoma n'ibintu bitumvikana. Nimba umuntu yananiwe kuyobora igihugu, natekane abisa abandi bafite ibitekerezo bizima byo kuyobora ibihugu no guteza imbere ibihugu. Nayo Burundi ngo buriko burondera niyo mbare, ngo iki bakamara imyaka hafi 5-6 irenga ngo barimo barondera niyo mbare, ngo niwe ngo ababujije iterambere, ngo ni watumye igitoro kitaboneka, ngo ni watumye abaturage batihaza mu bifungurwa mu Burundi. Ugaca usanga ivyo bintu ntawe ukwiye kubiha amatwi, ivyo bintu ntawe ukwiye kuvyumviriza. Ibyo bintu abarundi barakwiye kumenya politike y'ikinyoma bakayiva inyuma, kuko biragaragara abantu bategetse Uburundi kuva ku matora ya mbere yabaye mu mwidegembyo ahuje muri multipartism, ndavuga kuva muri mu 1993, nubwo bitagenze neza ibyakurikiye, ariko biraboneka yuko abategetsi bagiye bakurikirana kuva ico gihe, kuva inyuma ya Ndadaye kugera uno munsi, batigeze barondera ineza y'umurundi, ahubwo barondeye kuzuza inda zabo, kwirundaniriza ubutunzi, bituma wa muturage arakena bimwe vya nyuma. Nico gituma rero abarundi
bakwiye kuba maso. Imyaka 20 ishize turi muri politike isa n'iya demokarasi, isa n'iy'amatora, ariko turabona ko igihugu cy'u Burundi cyasubiye inyuma mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye n'iterambere, mu bijanye n'ibintu bitari bikeya. Intambwe u Rwanda rwageze ko twebwe tuba twarayirenze, ariko none murabona turi inyuma cyane. Rero icyo mpanura ni uko Uburundi guhagarika politiki y'amakimbirane. Nimba Ndayishimiye yarananiye gutwara akaguma besha Uburundi ngo hari Rwanda, ngo hari M23, ngo hari ibiki, ngo hari Red Tabara, ibyo bintu nabireke, naceceke. Nimba byaramunaniye kuyobora igihugu, abise abandi babishoboye kuyobora, batafite ivyitwazo. Noneho buhoho ngo intambara ngo y'akarere, ubwo agomba gukwegera umuriro Uburundi bwose. Nka ya Satani yacigwa urubanza rwo guterwa mu muriro, ikavuga ngo uyu muriro sinawugwamwo jenyene, reka ndondera abandi bantu tugwanemwo. Nico gituma rero nongera gutera kama Abarundi, tera kamo Ndayishimiye, nimba yogarura akenge izo politike z'intambara, izo politike ngo Red Tabara se nibandi, ntashobora kwicarana nabo bakaganira, bakaza nabo bagakina politike mu mwidegembye mu gihugu cy'u Burundi mu mahoro, atawe batutse, atawe bishe, atamigumuko, bakumvikana ko umuntu wari we wese akwiye kugira politike. Ibyo bintu byo kugaranira abantu hanze ngo bakubise amakudeta, ngo bagize nte, ibyo bintu nibabireke. Ntabwo bikwiye kuba impamvu yo gutuma Uburundi buguma perpetuellement dans des conflits zitagira izina. Nabo nyene bavuye mu ishamba, ibyo bakoze, ibyaha bakoze, abo bishe, za Bugendane, babanyeshure bibuta, babanyamurenge, ntawe uriko arabiruka inyuma. Nico gituma rero bakwiye kugira nte, gushira ineza y'amahoro, la priorité à la paix, kurusha ibintu byo gushishikara umuntu yarimanta de conflits inédites, de conflits zitumvikana zitagira umumaro, bigatuma urubyiruko, abana bacu bariko baravuka ubu atakazoza babona imbere. Nico nagomba kuvuga, ariko nereka Abarundi, Abanyarwanda, nta mipaka ikwiye kugurugwa, imipaka ikwiye kugurugwa, imipaka ikwiye ahubwo no kuvanwaho, twese tugakorera hamwe, kuko turi ubwoko bumwe, turi ururimi rumwe, dufite imico imwe, twarashakanye, dufite imiryango hirya no hino. Nico gituma ibyo bitekerezo byo kugara imipaka, mbega ziyugarana kugeza ryari? Aziyugarana Abarundi kugeza ryari? Nico gituma ibyo bintu, izo mpamvu avuga ntabwo zifite zumvikana, ntabwo zifite essence. Nico gituma rero intego ni yayindi, twese twunga ubumwe, tubumwe, tugire one Africa, one vision, one. Abantu muri East Africa ivyigwa byinshi cyane, kandi byabaye byiza yuko ibihugu byinshi byashoboye kuza gukunganira muri Kongo kugira ngo byige amasomo y'intambara n'ukuntu amakimbirane y'ibihugu ashobora gukemuka. Ntere mu rya Perezida Paul Kagame yavuze ati ibisubizo ku bibazo bya Afurika bibe ibisubizo by'Abanyafurika. Ni byiza cyane kubona Amerika ataco ishoboye, Union Européenne ataco ishoboye, n'ayandi yindi migwi za mercenaires zikaba zaje zikagira ico zikoze muri Kongo, ariko ntihagire ico zishikako, kandi bakavanwa muri ibyo bice, muri ako karere, bakubiswe urusasu na bene igihugu na bene akarere. Ibyo rero nico twakwita tornade d'histoire.
mbega ikibazo twokwibaza muri iki kiganiro tugiye kuvuga, mbega Ndayishimiye, perezida Ndayishimiye ari bwemere, ari bwumvire impanuro y'umukurambere perezida Yoweri Museveni? Ico nico kibazo twoshobora kwiyumvira, twoshobora kuvuga ko muri iki kiganiro. Muribuka ko naciye umugani uvuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero buriya nkuru Prito Ndayishimiye amaze guhanurwa kenshi, kandi birashoboka ko n'abariya agenda atumviriza canke afata nabi wo mu mugambwe wiwe, nka minisitiri wa mbere canke ibindi bihangange biri muri CNDD-FDD bashobora kuba baramuhanuye, ariko kuri ka kagagazo kiwe ka neva bikaba byotuma rero adashobora kumva impanuro abakurambere b'abaperezida bayoboye ibihugu bafite experience mu buyobozi bw'ibihugu, abantu bafite experience mu bintu bijanye n'intambara, abantu b'abakurambere. Murabona bariya bose ba Thabo Mbeki barahanuye, barahanura Tshisekedi, barahanura Ndayishimiye, baragerageza guhanura abantu bari bose bagomba kwinjira mu matate yari muri Kongo, ariko abo bagabo ntibashoboye kugira umutima wo kumva, bagize umutima ukomeye. Nico gituma rero ubona bakomeje agatsi ko kuvuga ngo bubandanye intambara, aho kuyoboka inzira yo kwicisha bugufiya, inzira yo mu biganiro, kugira ngo tuganire twese hamwe abanyafrika, aba East Africa, kazoza keza k'ibihugu byacu n'iterambere ry'abaturage, aho kuguma duta umwanya mu byo gushihana. Reka tugaruke gatoya Uvira. Uvira niyumvira ko nimba amatwi ya Ndayishimiye atazoshobora kumva ko bazoba bamukurugutuye mu kumwirukana ku butaka bwa Kongo, mu kumwirukana akava ku butaka bwa Kongo agasubira i Burundi, agasubira i Gitega, niyumvira yuko nta kindi kizoba gisigaye. Ni bya bindi byo kuvuga ngo nakahebwe, ni bya bindi byo kuvuga ngo iyija gupfa, inyana ngo yishwe n'amata ngo nta wundi mwerera. Urumva iyo umuntu atumviye impanuro, iyo umuntu akorewe ibikorwa agatsindwa mu rugamba, ntabyumve, ntabitahure, ngo yumve yuko akwiye guca bugufiya ngo yicare ku ntebe n'abo bafitaniye amatate, niyumvira yuko atawomuririra ku byo mushikako nyuma. Rero nico gituma tuguma tuvuga ngo utosora ifuku yamizamwo agati. Nongeye kumutera akamo kandi kugira ngo ahubwo afate umwanya wo kwita ku iterambere ry'abarundi, mu kurwanya rushwa yatsa indaro, mu kurwanya amacakubiri, ibitekerezo by'amacakubiri byatsa indaro bikinjira mu nzego zose, cyane cyane ibyo bitekerezo bya ideologie genocidaire, ideologie ethnique. Ivyo nabyo byatumye igisirikare c'u Burundi kitakifite igihagararo cyo guhagarara imbere y'umwanzi yaba ateye igihugu kugira ngo ico gisirikare c'u Burundi gishobore kumutsinda. Rero nico gituma guverinoma Ndayishimiye na Tshisekedi bahisemwo ya nzira ivuga ngo politike serare do mentire, begenyeza ibinyoma byose byo kwerekana yuko u Rwanda arirwo rubabujije kuyobora ibihugu,
ari bo bibabujije gutunganya iby'igihugu cyabo, ariko urumva ko ibyo ari ibihendwa abana. Ibyo ni ibintu byo guhenda abana, guhenda abantu badafite ubwenge, abantu batiyumvira kure, abantu badashobora kuraba ibintu ngo bamenye insobanuro yabyo. Narababwiye yuko burya ibijyanye n'amatati y'ibihugu, ibijyanye n'intambara z'ibihugu, akenshi biba bishingiye ku nyungu. Biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu z'ibihugu cyangwa ku nyungu z'abantu ubwabo ku giti cyabo ba perezida nyine. Hariho abashora intambara, hariho abavuga gakokeza ibintu by'amacakubiri, ibintu by'amoko, ibintu by'imipaka, kuko baba bananiwe kwishyura ibibazo abaturage bari barababaza, noneho bagaheza bakazana ibintu mwene ibyo pour détourner l'opinion y'abanyagihugu, y'abaturage bari barababaza. Ikindi urumva biba ari ibintu byo gusamaza kugira ngo wa muperezida babone yuko nubwo yananiwe atari we, ariko byavuye ku bandi. Rero abaturage, abanyagihugu barakwiye gukanura amaso, bakarikanura, bakareka guhendwa, bakareka kuzimagizwa. Iyumvire nawe kujya kurwanira inyungu z'umuntu, ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bagapfa, urwaruka rugapfa, abasirikare bagahona kubera inyungu z'umuntu umwe. Ibyo rero birababaje. Nicyo gituma abaturage ndetse n'abasirikare n'abapolisi, inzego zose z'umutekano, rimwe na rimwe zikwiye kubwira abo bantu b'abasivile batazi intambara icyo ari cyo, canke abo bantu baba banyotewe kuguma ku butegetsi bagasahagura, maze kugira ngo ntihagire ibyo babazwa, bagashora intambara mu bindi bihugu. Ariko nagomba nongere kubakebura barundikazi, bategetsi b'ibihugu cyane cyane b'u Burundi. Iyi ntambara, iyo utsinzwe intambara hari indishi. Indishi ni ingaruka zikubako iyo ugiye mu ntambara ukayitsindwa. Akarorero ni kenshi, murabona twufata mu buto, urabona ko iyo ntambara yagize ingaruka kugeza n'uno munsi. Gutsindwa kw'Abadagi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ya mbere y'isi yose, murazi yuko byateje ibibazo bikomeye, ubukene butovugwa mu gihugu cy'Ubudagi. Rero buriya iyo ugiye mu ntambara ugatsindwa, ikiguzi icya mbere, abapfuye ntibasubira kuzuka. Ibyakoreshejwe intambara itwara ibiciro kininiya, intambara irahenze cyane. Igihugu rero iyo cishiye mu ntambara gihahombera ibintu byinshi, na cyane cyane iyo gitsinzwe intambara. Kandi iyo igihugu gitsinzwe intambara, abagitsinze baracishuza. Rero ndayishimiye ntiyumvire ngo kuba yaragiye muri Kongo akakica, akiba, agakokeza amacakubiri, akabera imbogamizi mekanizme ya East Africa, yari isa n'iyari yashoboye gukemura ibibazo byari muri Kongo, atabantu benshi barapfa. Ntiyiyumvire ngo bizogenda uko, ntiyiyumvire ngo nta nkurikizi, inkurikizi zizoba, akarere kazomubaza. Igituma yiyonkora mu mugambi wa East Africa, agakomantaza umutima wa Tshisekedi, akamuziba amatwi, bakanka kwicarana
na M23 inganda zitaratikira. Ubu rero inganda zaratikiye, abapfuye ni benshi muri Kongo, abasirikare n'abapfuye muri M23 ni benshi, amafaranga amabija yakoreshejwe ku mpande yose ni menshi, kandi ibyo byose ntaco byafashije mu iterambere ry'akarere ry'ibihugu. Ubwo rero urumva ni rya jambo rivuga ngo amunguranka niyo mazikesha. Rero twagomba guhanura irya nyuma, Perezida Ndayishimiye ntiyumvire yuko kuvuruga akarere, kuvuruga ibihugu, guhindura abasirikare b'igihugu bakaba za mercenaires